abavuga ibicuba ku ngomero z'inka, hari abatazi ruhoraho, muga batazi ruhoraho kubw'intsinzi yiwe arongoye Abisirayeli. Kuvuga mu maso y'Abisirayeli barabatera ubwoba cane bagahinda agashitsi, kandi kukaba nkako barabona kuneshwa. Mugabo sinzi ko novuga ko bagize akenge baca barambaza Uhoraho. Mbega uno munsi hari ikindi kintu dukwiye kuririmba? Iyi ndirimbo carigiranyo ca Kristo muri kubu, aho tuza kubona Imana biyivuyeko irungika Yesu Kristo. Abakunzi ba Brightness Burundi turabaramukije twongera tubaha ikaze. Ikiganiro ni ca kindi musanzwe mumenyereye, umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Twari tumaze igihe turiko tugishikirizwa na Jean-Claude Maniratunga, aho yari amaze imisi ariko aratwereka ico ibitabo 5 vya Mose bivuga ku muziki n'indirimbo. Nk'uko yabitwemereye, tuzobandanya n'ibitabo 12 vy'akahise, turabe ico bivuga na cane cane ku muziki n'indirimbo. Tukaba tugiye kubandanya muri kumwe na jewe Ik.12, ariko sinzoba ndi jenyene, nzoba mfise umutumire, kandi reka tumuha akanya nawe yidondore yongera baramutse. Murakoze cane, ni Jean-Claude Maniratunga. Nkuko yaje kubivuga, twatanguranye kino kiganiro niki ivyanditswe vyera bivuga ku muziki n'indirimbo. Twarafashanije ku bitabo 5 vya Mose. Rero nongeye kunezerwa no gutumirwa kandi muri no rukurikirane ibiganiro bikurikira. Murakoze cane. Wakoze cane kwitaba ubutumire bwacu Claude. Murakoze. Birashoboka ko utabaye hagufi ngo ukurikirane ibiganiro yashikirije ku bitabo 5 vya Mose, ariko ko twagize amahirwe akaba ariwe mutumire wacu muri bino bitabo 12 bikurikira, twagomba tumusabe asubire atwibutse ico ibitabo 5 vya Mose bivuga, cyane cyane ku muziki n'indirimbo. Murakoze cane. Ibitabo 5 vya Mose, abandi bavyita ibitabo vyagezwe. Yego, ni ibitabo bitubwira intango y'inkuru ya Bibiliya. Hanyuma twaragerageje turaca hirya no hino guhera mu itanguriro gushika mu gusubira mu vyagezwe. yego, Aho vy'ukuri twagiye turabaha ingene Imana yahishuye iyo nkuru, uhereye ku kuremwa kw'ibintu vyose na Adamu, n'ingene icaha cinjiye mw'isi, n'ingene Imana itoranya mu ruvyaro rwa Adamu kugira ngo ikomeze isezerano ryayo yari ihejeje gutanga mu itanguriro 3:15 ryo kuzonagura ivy'icaha cononye mu ruvyaro rwa Adamu. Rero mu vyo twashoboye kubona mu biganiro bishika 10, twarabonye yuko mu nkuru y'agakiza Imana yahishuye, umuziki n'indirimbo birafise uruhara. No kuvuga umuziki n'indirimbo tuza kuwubona useruka mu bantu n'inyuma yo kugwa. No kuvuga ngo umuntu amaze kugwa tuza kubona mu ruvyaro rwa Kayini hariho hantu hambere aca haseruka sekuruza w'abanyamuziki. Nyuma yaho turabona Yakobo, tuza kubona Labani aza guserura ugushaka gusezera Yakobo biciye mu muziki. yego, Si n'ivyo gusa, Abisirayeli bamaze gukugwa mu gihugu c'ubuja, Imana
ibakujeyo ukuboko kwayo guhambaye yerekanye ibimenyetso byose ikoresheje Mose tuza kubona baririmba indirimbo nayise indirimbo ya mbere y'ikoraniro mu byanditswe byera uhereye mu itanguriro niho tubona baririmba nk'ikoraniro tuza kubona baririmba kubera iki kubera agakiza Imana yarihejeje kwerekana si ibyo gusa twarabonye umuziki naho nyine ko ushobora gukoreshwa nabi hari aho bitiranya igihe bacura ikimasa ishuri Mose yatebeye ku musozi ariko ahabwa amabwirizwa ariko ahabwa iby'ihema ry'ibonaniro hanyuma baca barabaza igishushanyo ico gihe baravyinye bararirimbye ariko intumbero n'intimatima ico bari batumbereye muri uwo mwanya by'ukuri ntiyari Imana twarabonye ko umuziki n'indirimbo ushobora gukoreshwa nabi naho ari ingabire ziva ku Mana kandi bikerekana ingene naho izo ngabire tuzifise nk'abanyamuziki muri kino gihe cacu by'ukuri zarononekaye bisaba ko zinagurwa muri Yesu Kristo kugira ngo zikoreshe ku bw'icubahiro c'Imana mu kurangiza twarabonye Mose arangije urugendo Imana imubwira gushira ivyagezwe mu ndirimbo ikintu cankoze ku mutima cane aho nabonye yuko ndetse nibaza ko n'abandi bakurikiranye ivyo biganiro babibonye yuko Imana ubwayo yitwararitse ko ivyanditswe vyayo bija mu ndirimbo irabibwira Mose guhibongoza ivyagezwe vyayo kandi anigisha abisirayeli kugira ngo by'ukuri bashobore kuririmba ibyagezwe vyayo rero twarangije tubonye nk'abantu biyumvira yuko umuziki n'indirimbo ataca Imana ibivuga ko ari ukwihenda cane Imana yarahishuye inkuru yayo y'agakiza muga mu nkuru y'agakiza ntiyasize ku ruhande ibijanye n'umuziki n'indirimbo umuziki n'indirimbo birafise uruhara mu buzima bw'abizera urakoze cyane mutumire wacu gusubira kutwibutsa icyo ibitabo bitanu vya Mose bivuga bakunzi ba Brightness Burundi nk'uko muvyumvise yari karatwibutsa twabonye ukuntu Imana ihishura umugambi w'agakiza mu bitabo bitanu vya Mose ariko kandi itirengagiza umuziki n'indirimbo muri ivyo bitabo bitanu arangirije ahantu heza cyane atwereka ukuntu Imana yitwararika kubwira Mose gushira ivyagezwe mu ndirimbo ariko kandi Mose si cyo cyonyine akora mu kurangiza kwiwe araza gushikiriza inkoni yo kubandanya kuragira ihanga rya Isirayeli mu kumusubirizi wiwe ariwe Yosuwa ibitabo 12 bidonda akahise bitangurirwa n'ico gitabo nyene ca Yosuwa nashaka rero ngaruke ku mutumire wacu ndamubaze mbega ivyo bindi bitabo bikurikira 12 vy'akahise bibandanya ya nkuru nyene Imana yari kiravuga mu bitabo bitanu vya Mose navyo kandi ku rundi ruhande birafise ico bivuga ku muziki n'indirimbo murakoze cyane ku kibazo ciza cyane manze mbwire abariko baradukurikirana ku bitabo 12 vy'akahise biza guhera kuri Yosuwa hama abacamanza hama Rusi tuje tubona igitabo ca mbere ca kabiri ca Samuel igitabo ca mbere ca kabiri c'abami igitabo ca mbere n'ica kabiri c'ivyo ku ngoma hama hagaca hakurikira Nehemiya Ezira hamwe na Esiteri ivyo bitabo vyose biza kuhira ku bijanye n'inkuru yatanguye ni kuvuga rero mbanze ndababwira ubwa mbere ku bijanye n'iyo nkuru muri make Abisirayeli bakomoka mu ruvyaro rwa Aburahamu turabona mu gitabo c'itanguriro cya 12 aho Imana isezerana ko mu ruvyaro rwiwe ariho hazova ihanga ariho hazova abantu benshi uruvyaro akagereranya n'inyenyeri zo kwijuru ariko kandi iryo hanga rikaba ryagereranya Kristo nawe akazoba ariwe azovamwo ishengero uyu munsi tuza kubona rero iryo sezerano Imana irishitse bagiye mu gihugu c'ubuja baragwira gose hanyuma Imana irakoresha Mose mwisezerano rirahaye Aburahamu yari yamubwiye yuko uruvyaro rwiwe ruzobinyambukira kandi mugabe inyuma yaho izoba bakuza yuko kwaye guhambaye maze kwerekana ubushobozi bwa n'iciri hanyuma ikazobahereza igihugu y'abasezeraniye rero Mose aza kurangiza urugendo rwiwe atarashika mu gihugu c'isezerano ariko Yosuwa ni waca afata hole canke inkoni ya Mose akarongora Abisirayeli abashikana mu gihugu c'isezerano tuza kubona Yosuwa
agwanira ubwoko bw'Imana, akongera akabagaburira kugira ngo abisirayeli bashobore kuronka ahabo. Ibiza gukwirikira ngaho hanyuma tuza kubona ari byabaye imbere y'ubwami, inyuma y'ubwami, inyuma y'ubwami tuza kubona abisirayeli bongeye bava ku Mana, hanyuma Imana ikabatanga basi bakabanyaga. Tuza kubona rero mbere y'ikinyago ngene vyagenze, bari mu kinyago n'inyuma y'ikinyago. Ibi bitabo 12 rero biza kurangira bitubwira ivyo vyose mpejeje kuvuga. Ido nido tuzovyagura buke buke uko tuzogenda turabibona. Ku kibazo rero kijanye n'umuziki n'indirimbo, bino bitabo vy'ukuri vyo bivuga kujanye n'umuziki n'indirimbo, ego cane. Ahubwo ibitabo 5 vya Mose bigenda biracako buhoro buhoro. Ariko igihe c'ubwami canke imbere yaho gato canke inyuma yaho gato, tuza kubona indirimbo, tuza kubona umuziki bivugwa. Nimba uno musi tuvuga ivya groupe de louange, ivy'amakorale, nimba tuvuga ivy'aba leader, muri bino bitabo 12 vy'akahise birabivugako. Ego rero reka nyoteza bariko baratwumviriza yuko tuzogira ibihe vyiza muri bino bitabo 12 vy'akahise, aho tuzobona muri kahise ka Isirayeli ingene Imana yahishuye ivy'umuziki n'indirimbo. Urakoze cyane bakunzi ba Brightness Burundi, murumva ko bino bitabo ari bitabo bidasanzwe bizotwereka ibintu byinshi cyane ku bijyanye n'umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Rero muze mugume hafi mukurikirane bino biganiro kugira ngo vy'ukuri dutahure icyo vyanditswe vyera bivuga ku muziki n'indirimbo. Nibaza ko umutumire wacu utazobikorera rimwe vyose, tuzogenda buke buke. Ego cane. Nashaka rero uyu munsi mutumenyeshe, mbega uyu munsi tuza guhera hehe? Neza na neza twari kusha duhera ku gitabo ca mbere mu bitabo 12 igitabo ca Yosuwa. Ariko igitabo ca Yosuwa umwitwariko wa mbere ni uko abisirayeli bafata igihugu bakagihabwa bakagaburirwa n'ibindi. Ntavyo tubona vy'umuziki canke indirimbo bihavugwa. Mugabo igitabo kica gikurikira ni igitabo c'abacamanza, aho tubona mu gice ca 5 ariho batwereka indirimbo ya mbere bamaze gushika mu gihugu c'isezerano, Imana ibahereje abacamanza bashobora kubarongora, kubagwanira muri ico gihe cabo. Ego murakoze cyane. Nandi majambo ruca duheraho mu gice ca 5 c'igitabo c'abacamanza, kuko ariho tubona indirimbo ya mbere. Ego tutarandiriye turavye kino gitabo cyane cyane igice ca 5 tugomba turabire hamwe. Igice ca 5 kigizwe n'imirongo 31. Nibaza ko iyo mirongo 31 tutayija mu idonido, ariko cyane cyane turaraba ico kino gisomwa cyane kino gice cyose kitubwira ku muziki n'indirimbo, ariko kandi tudatakaje umutima w'umwanditsi wa kino gisomwa. Nashaka tutagiye kure rero turabe ibigize kino gisomwa. Imbere yaho nagomba mbaze umutumire wacu, uri kurasoma kino gice gitangura kivuga kiti, kuri uwo munsi Debora na Baraki mwene Abinowamu bararirimba. Kuri uwo munsi Debora d'abord ninde? Kuri uwo munsi hari habaye iki cyatumye Debora atera mu gahogo akaririmba? Murakoze cyane. Manze mpere kuri Debora. Debora numwe mu bacamanza Imana yakoresheje muri kino gihe. Tuza kumubona ari umucamanza agira 4, ariko kandi yari umuvugisho. Turabibona mu gice ca 4 ku murongo wa 4. Hanyuma impamvu yo kuririmba kwabo kuri uwo munsi ni uko hari ikintu cari gihejeje kuba. Ukuvuga abisirayeli umucamanza wa 3 witwa Ehudi amaze gupfa bace bava kuhoraho. Ivyo turabibona mu gice ca 4 ku murongo wa 1. Ni kuvuga bamaze kuva kuhoraho, Imana ikirabagabura ku mwami w'i Kanani yitwa Yabina, akaba yari afise umukuru w'ingabo yitwa Sisera. Ni kuvuga mu maso y'abisirayeli barabatera ubwoba cane bagahinda gashitsi, kandi kukaba nkako barabona kuneshwa. Mugabo sinize ko nova ko bagize akenge, baca barambaza Uhoraho, barasaba Uhoraho bakinese ko Imana vy'ukuri
yobaha kunesha ikabakiza abansi babo. Rero niko guca baja mu ntambara, hama Imana vy'ukuri iza kugabura ya Bina hamwe na Sisera mu maboko yande ya Debora. Rero Imana imaze kubaha intsinzi, niho kuri uwo munsi nyene Debora yashatera mu gahogo afatikanije na Baraki mwene Abinowamu nkuko bivuga ku murongo wa mbere, maze bararirimba. Ego, urakoze cyane kutwereka Debora uwo ari we n'ikiza kumusunika kuririmba. Nashaka rero turabe mu majambo magufi magufi n'ibihe bintu bigize ino ndirimbo ya Debora. Ego, urakoze cyane. Nk'umwanditsi w'indirimbo Debora afatikanije na Baraki mu kuririmba ino ndirimbo, amaze kuba asunikirwa kuririmba indirimbo, yari afise ikimuteye kuyiririmba nkuko twamaze kubibona, ariko reka tubirabe ingene aca bivuga no mu ndirimbo yewe. Ku murongo wa 2 bati kuri uwo munsi Debora na Baraki mwe na Binamu bararirimba bati, tuza kubona ari akugurura ingene baririmbye. Ni muhimba zoraho ko habonetse abatware b'intwari bo kurongora Abisirayeli mu rukamvye, abantu bagaheba amagara yabo bavyigombeye. Iyi ni impamvu ya mbere avuga yuko abantu bakwiye gutazira Uhoraho, kubera ko Uhoraho yashoboye kubahereza abatware b'intwari bo kubarongora. Aha ntiyari kure yo kwerekana ubwiwe n'abo bafatikanije kugira ngo vy'ukuri bashobore kunesha. Ariko kandi ibi vyarabura ingene Kristo ari we wenyene ashobora kuba umutware ashitse akanarongora n'abantu biwe, akanabatsindira mu ntambara zitandukanye. Ariko kandi impamvu yindi iri ku murongo wa 3, acavuga ngo nimwumve, iza kuba appel, iza kuba ukuhamagarira abandi. Yemwe bami mutega amatwi namwe baganwa, hama nanje ndirimbira Uhoraho, ndirimba ishimwe ry'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Urabona ko igisunika umutima wiwe, itera mutima giwe niryo kumenyesha abami, abaganwa, bashizwe hejuru, abamenyesha ivy'umwami wiwe, aririmba amushimira. Uza kubona ko hamwe n'ico Imana yari yejeje gukora afise kwishimira, kuko Imana yabahaye iki? Intsinzi. Acaza kubivuga ku murongo wa 11, ariko agereranya ingene vyagenze, abavuga ibicuba ku ngomero z'inka, hari abatazira Uhoraho, muga batazira Uhoraho kubw'intsinzi yiwe arongoye Abisirayeli. Naho Debora yari umucamanza akaba umurongozi muri kino gihe, yaratahura ko intsinzi ari Uhoraho, ukurongora ari ukuhoraho, kandi atawundi abereye indirimbo uretse we. Rero igisunika kuririmba kwiwe nivyo aza kuririmba biza kuba bishingiye ku Imana iri cagaragariye mu kubakiza mu ntsinzi yari yahejeje kubahereza. Rero ntiyaririmbye ivyo zonyene, nk'umwanditsi mwiza arongera akagaruka ati Imana si Yakobo, akaca avuga ku murongo wa 4 n'uw'indwi, yerekana imbere yiwe y'igihe ciwe ingene Imana yagaragaye. Abariko barankurikira barashobora kuzosoma bitonze bakaraba ano makuru. Hanyuma ku murongo w'8 gushika 30 agaca yongera akavuga igihe ciwe rero ingene yabigenjeje, ingene hari uguhinda agashitsi, ingene bitera mu bansi babo, akagenda arabivuga n'ingene Imana yabahaye kunesha. Hanyuma umurongo wa nyuma aca avuga nk'umuntu avuga bizoza ko nkuko yanesheje bano bansi babo, nuko abanka Imana nabo Imana ikwiye kuzobanesha. Tuza kubona ari amajambo y'ivyizigiro bibura urubanza, aho Imana vy'ukuri izonesha burundu abansi bayo igihe izoba bashize munsi y'ibirenge vyabo nkuko Dawidi abivuga. Tuza kubona rero muri rusangi aza kuririmba indirimbo ifatiye ku ntsinzi Imana ibahereje maze kubaneshereza abansi bawe. Urakoze cyane, nyaza ko udufashije kubona vy'ukuri ico Debora ariko araririmba. Majambo make arerekana
ukuntu agakiza ari ak'ibihe byose. Intsinzi yayo ntihereye kuri we, n'imbere yiwe Imana yarabaneshereje, no mu gihe ciwe iriko irabaneshereza, kandi urangije utwereka ukuntu no muri kazoza Imana nizokwama yanesheje abansi bayo. Z'ukuri biragaragara nk'uko wabivuze ko utatubeshe ko ya nkuru y'agakiza k'Imana ikibandanya no muri bino bitabo, mbere iciye no mu ndirimbo. Ibi rero nibaza ko bitugaruka ko twebwe uyu munsi nk'abantu babaye mu kibano kiririmba, mu mashengero aririmba. Nashaka by'ukuri udufashe kwihweza. Turavye uyu munsi amashengero yacu turaririmba, turafise abanditsi b'indirimbo, abarongozi b'indirimbo, tukaraba igisunika umutima wa Debora kuririmba n'ivyo aririmba. Mbega mutumire wacu Claude, iyi ndirimbo by'ukuri yoba igicapo uyu munsi c'indirimbo zirimbwa mu makoraniro yacu? Ego cane. Mbega uno munsi hari ikindi kintu dukwiye kuririmba? Iyi ndirimbo carigiranyo ca Kristo muri kubu, aho tuza kubona Imana biyivuyeko irungika Yesu Kristo akaza akatuneshereza, akaduha intsinzi twe tutari dushoboye kwikiza. Twagiye twari twishwe n'ivyaha vyacu, tudashoboye kwigobotora mu rupfu, hanyuma Imana iradutsindira. Ni ukuvuga ngo twahawe intsinzi kubw'Imana biciye mu mwana wayo. Hanyuma Kristo nimba ari we wadutsindanishije, hanyuma akaba ari we aduha n'ubugingo budahera, mbega ikindi kintu dukwiye kuririmba ni giki? Ega twari dupfuye kuko inyuma y'uko Adamu acumuye twese twarapfuye, dutandukana n'Imana mu buryo bw'impwemu, ku buryo urubanza rw'Imana n'ishavu vyayo biri kuri twebwe. Ni ukuvuga naho tubona ari ugupfa mu buryo bw'umubiri, umubiri uzobora, impwemu isubire kuwora inyeneyo, mugabo ku mpera y'ibihe tuzozugwa duhagarara imbere y'Imana. Ni kuvuga tuza kubona uwo yaduhaye ubugingo, kandi ubugingo buhoraho niwe wenyine akwiye kuririmba kubw'intsinzi yiwe ihambaye ikomeye rwose. Mugize muti none mbega uno munsi iyo tubera igicapo, ico tumara ko ndavuga uko ego cane, kubera ko Kristo niwe ndirimbo yacu, niwe ndirimbo yacu mu makoraniro y'abizera, niwe ndirimbo yacu n'igihe turi twenyene, niwe ndirimbo y'abanditsi b'indirimbo, niwe ndirimbo n'igihe abarongora amakoraniro baba bariko barahitamo, nta wundi bahitamo. Gusa sinzi yuko uno munsi ariko bimeze. Jewe ndiko nditegereza amashengero make cane ari kurusha, noharura rimwe, abiri, atatu, ane, sinibaza ko noshika ku 10 mu Burundi, amashengero ashobora kuba indirimbo zihaca zishingiye ku butumwa bwiza. Indirimbo zija mu studio, indirimbo ziguma zica ku rubuga, ntizivuga we. Usanga ari indirimbo zivuga umuntu, zishira hejuru umuntu, ntizitsindagira igikorwa ca Yesu Kristo. Hanyuma wakwitegereza aho biva ni kuri barongozi b'indirimbo, mu guhitamwo indirimbo ntibahitamwo indirimbo zishingiye ku ijambo ry'Imana, ntibahitamwo indirimbo zishingiye ku Mana, kuco iri mu burangamutima bwayo, kuco iri yahishuye mu mwana wayo mu gikorwa gitangaje. Sivyo bihari, sivyo bihari na gatoya. Kandi aho turi mu kaga gakomeye cyane, kubera ko amakoraniro dushoboye kuba tudahuzwa n'umusaraba, ntiduhuzwe n'ico Imana iri, tuko dusenga ikindi kintu atari Imana. Indirimbo ziko zirandikwa nimba vy'ukuri zidaserura ico Imana iri mu burangamutima bwayo, izo ndirimbo ntizitsindagire vy'ukuri umusaraba wa Yesu Kristo, turi ahandi hantu, ntituriko turanywana n'Imana, ariko turasenga Imana yahishuwe mu ijambo ryayo. Urakoze cyane rwose. Nizera ko vy'ukuri nakamu turiko turategwa kugira tugaruke kwihweza ico indirimbo zikoreshwa mu makoraniro y'abera zivuga. Yandi majambo biroroshe cyane kwisanga turiko turakoresha indirimbo nka kwa kundi mu bugaragwa bayikoresha bariko bahimbaza ikimasa, batariko bahimbaza Imana kandi bariko bararirimba. Nibaza ko ari akamo gashobora kumvirwa n'abantu bahimbaza Imana. Nashaka
mu kurangiza mutumire wacu Claude, nirihe jambo tumaze kwihweza kino gisomwa wotekerera abanditsi b'indirimbo n'abasanzwe barongora indirimbo mu makoraniro y'abera? Murakoze cane. Iyi ndirimbo ni indirimbo yanditswe kubw'intsinzi Imana itanze, kubw'agakiza Imana ihaye abantu bayo, kuko ibaneshereje bararirimbye. Igihe hari ico Imana ikoze turaririmba, mugabo ntidutebera kuco Imana ikoze. Ico Imana ikoze kibwirizwa kudutwara kuco yo iri, hanyuma tukayitegereza, tukasubiramwo uko twayibonye, kugira ngo vy'ukuri muri yo iduhereze wa munezero wayo. Niho haca hadudubiza n'ishimwe, tugashima nk'uko na Debora ubwiwe yabivuze atumirira abami, abatware, kugira ngo ashimire Imana yiwe. Ndagomba gutumirira abanditsi b'indirimbo, ndagomba gutumirira abarongozi b'indirimbo, ko atakindi kintu gikwiye kubarongora uretse ivyanditswe vyera. Kandi kugira ngo bashobore kubishikako bahamagarirwa gusoma ivyanditswe vyera, bahamagarirwa kwiga ivyanditswe vyera. Mu kwiga ivyanditswe vyera, mu gusoma ivyanditswe vyera, niho hazoboneka indirimbo zizofasha ikoraniro, zizofasha abizera. Mu gusoma ivyanditswe vyera, mu kwiga ivyanditswe vyera, niho hazova urufatiro rwo guhitamwo indirimbo turongoreramwo ikoraniro. Eric, iyo ngeze ku ikoraniro rero jewe birantuntuza gose. Ikoraniro ry'abizera naho abizera baba bakoranye kugira ngo bahure n'umwami, bayage n'umwami, basenge umwami. Kandi kino gihe cacu nta kindi kintu gishobora kuduhuza n'umwami uretse umwana wayo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu Kristo niwe muhuza w'Imana n'abantu. Twebwe twavutse bwa kabiri tuza guhura n'Imana duciye mu mwana wayo. Umwana wayo nawe yahishuwe mu vyanditswe vyera. Bisobanura iki rero? Iyi ndirimbo zitagumye zivuga Kristo, zidatunga urutoke uburangamutima bwiwe, zidatsindagira igikorwa ciwe gihambaye, hataba gutsindagira n'ivyizigiro abizera bafise muri kazoza vyo kuzobona n'umwami ibihe vyose, ko ari vyo binadukomeza mu vyo tuba two turacamwo. Muri ico gihe vy'ukuri tuba turi hanze y'ikoraniro ry'abizera, ntituba two turasenga Imana, ntituba ko turanywana n'Imana, ahubwo tuba two turanywana n'ikindi kintu atari Imana. Kandi sintinya kuvuga yuko aba ari ikigwamana. Rero twirinde ibigirwamana, twirinde gusenga ibigirwamana mu buryo buhe bwo kwigisha mu ikoraniro ikitari ubutumwa bwiza, no kutaririmba mu ikoraniro ikitari ubutumwa bwiza. Ku banditsi b'umva n'indirimbo bahagarike, nimba vy'ukuri batariko barasoma ijambo ry'Imana ngo bige ijambo ry'Imana, bahagarike no kwandika indirimbo doramana. Nimba barongora ikoraniro ry'abizera mu ndirimbo batariko bakura mu gushushanywa na Kristo barongowe n'ivyanditswe vyera, bahagarike kurongora ikoraniro. Ivyo bikorwa uko ari bibiri ni ibikorwa bihambaye mu buzima bw'ishengero no mu buzima bw'abakristo muri rusange. Ko wibuke igihe vy'ukuri ikoraniro ridacapwe n'ubutumwa bwiza, biza gutuma n'ubuzima bwa misi yose tuza kujamo, tuza kuba mu bindi bintu atari kurongorwa n'ubutumwa bwiza. Kandi ishengero naryo ryashizweho kugira ngo rigume ritumbereza, tugume twibutsanya ubutumwa bwiza, tugume tubwirana ubutumwa bwiza, ntitwaba mu buzima bwa misi yose tugume turongorwa na ya nkuru imwe yonyene. Rero no kuri no batumirira gufata nka hama bino bintu mejeje kuvuga. Urakoze cyane. Urakoze cyane mutumire kudufasha. Nizere ko akamu dutera ari akamu gahambaye, bariko baradukurikirana, babanditsi b'indirimbo, abarongozi b'indirimbo z'amakoraniro. Aka kamu aduteye karahambaye cyane. Udasoma atiga ivyanditswe vyera ahagarike kwandika, udasoma kandi atiga ivyanditswe vyera ahagarike kurongora abandi mu ndirimbo. Igihe cyose ishengero ritakiriko riraririmba Kristo n'ubutumwa bwiza, rihagarika ivyo bintu vyitwa indirimbo, kuko ririko rihimbaza ikindi kintu atari Imana. Rero aka kamu karakomeye cyane. Mutumire wacu turagushimiye cyane, nizere ko no hanyuma
uzotugamburukira ukabana natwe kugira ubandanye ufasha abariko baratwumviriza kandi bakunzi b'ikiganiro c'indirimbo n'umuziki mu vyanditswe vyera. Ego cane niyo mwantumira nzoza nirukanga kubera ko iteramutima ryanje riri mu banyamuziki. Urakoze cyane. Reka nibutse abakunzi ba Brightness Burundi gufyonda ahanditse sabone, bace bafyonda ahanditse j'aime hamwe no kuri partage kugira ngo ibiganiro vyacu bibandanye gushikira benshi, bifashe benshi bashoboka. Murakoze naho gutaha.